bityo urumva yuko gufasha ari kwiza. Niyo mpamvu mubwiye nti iki kintu cyo gufasha mugenzi wawe kizokugirira akamaro cyane cyane mu kuronka umugisha mu buzima bwawe. Fasha rero kandi ube umuntu ugororokeye Imana, hanyuma wisarurire imigisha ikomoka ku Mana kandi imigisha izana ubutunzi bw'ukuri. Ntibaze baguhende ngo umuntu yizeye Imana ngo ntatunga, canke ngo umuntu usenga ntatunga. Oya, kuko ndazi neza ko wewe ubutunzi bwose utogerako utazosumbya ubutunzi Abrahamu yari afise, utazosumbya ubutunzi Isaka yari afise, kuko aba barasenga kandi barabagwiza tunga bakomeye, nubwo batari batunze ivy'ubu, bari batunze bya kera, ariko muri gihe cyabo bari abatunzi bakomeye kandi bari bizeye Imana, kandi ubutunzi bwabo babugize